kuba umutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Umugwi w'abantu 8 aribo ndiho kubwayo Benoit, Nzosabimana Vicente batazira Karemera canke Ngeni, Ndayisenga Silveri, Hitimana Lauren, Bizabishaka Baranaba, Ndayikengurukiye Tarasisi batazira Watara, Bigirimana Omeri hamwe na Niragira Baranaba batazira Muchayina, bagize bari mu migwi y'inkozi z'ikibi basanzwe biba bakoresheje inkoho ibigwanisho no kwica barica, bakagirizwa no gutungana ivyo bigwanisho, mbere bakanagirizwa no kwisubiriza gukora ivyo vyaha. Ubu mu kubabereka ni nyuma y'amatohoza yakozwe ku bubisha nk'ubwo bakoze bushika kuri 7 cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ariko ico twabamenyesha nuko muri aba bose uko ari 8 kiretse uyu Ndacayisenga Silveri, abasigaye bose bari barafashwe n'abajejwe umutekano, barabarungikira ubutungane, barapfungwa mu migwi yagiye irasamburwa y'inkozi z'ikibi zikora ububisha nk'ubwo butandukanye. Rero bahavuye barekugwa kiretse umwe muri bo uyitwa Nzosabimana Vicente batazira Karemera canke Ngeni. Uyu ntiyarekuwe ahubwo yaratorotse mwibohero ry'Ububanza. Uyu utwobibutsa yuko yari yarapfunzwe mu mwaka wa 2013 yagirizwa kwica umudandaza. Yari yapfunzwe kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2013 inyuma yo kwica umudandaza yitwa Cishahayo agomba kumwambura amafaranga. Yari yafashwe arafungwa, ariko inyuma y'imyaka 10 apfunzwe mu mwaka wa 2023 mu mwaka uheze yavuye atoroka mu ibohero rya Bubanza. Mwarakurikiranye ko mbere n'wararongo bohero yanabihaniwe arapfungwa. Atorotse rero yaciye agaruka muri ibi nyene yahora akora kera. Kuri aba 8 rero uyu umwe gusa yitwa Ndayisenga Silveri niwe wenyene atari yarafashwe n'inzego zijejwe amatohoza agashikiriza ubutungane. Barekuwe baciye bagaruka gukora vyaha nyene, ibivyaha vyo kwiba bakoresheje bigwanisho bicira umuriro, ibivyaha vyo kwica, ibivyaha vyo gutunga ivyo bigwanisho, n'icaha cyo kwisubiriza mu gukora ububisha nk'ubwo. Rero ubu bafashwe ku matohoza yakozwe ku bubisha nk'ubwo bushika kuri 7. Twagira tubacire ku mayange intango ya vyose y'ukungene bafashwe. Muribuka ubusuma bwakorewe muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Asiatique, hari igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 2 k'uyu mwaka wa 2024, aho umuntu yitwa Misago Papias yibwe amafaranga ashika ku miliyoni 93 n'ibihumbi 100 vy'amarundi. Uyu rero amaze kwibwa muri quartier Asiatique, amatohoza yaciye akogwa, yaciye atangura haca harafatwa uwa mbere yitwa Hitimana Lauren, hanyuma we yafatiwe mu Bwiza tariki 30 z'ukwezi kwa 3 k'uyu mwaka nyene. Hanyuma uyu amaze gufatwa vyaciye biboneka ko yari asanzwe aronderwa mu yindi dossier y'ubusuma nk'ubwo nyene
bagenzi bari baramaze gufatwa bararungikiwe ubutungane ariko baca basanga yarimwo no mu bundi busuma muzi bwabereye kuri Rompwe Shanik hajya kuri Shanik aho umwe muri bamwe bahindura amafaranga mva mahanga yibwe imiliyoni zishika kuri 60. Hanyuma inyuma haciye hafatwa uwitwa Ndayikengurukiye Tarasisi batazira Watara nawe akaba yafashwe mu busuma hakoreshejwe inkoho bwabereye mu Ngagara naho nyene mu nzu yabajya bahindura amafaranga bavunja amafaranga mva makungu mu Ngagara ngira muravyibuka. Hanyuma ubwa kane havuye hafatwa uwitwa ujya yitwa biza bishaka baranaba hamwe nandiho kubgayo Benoit abo nabo bakaba nawe nyene bafashwe ku busuma bwagiriwe uyu umwe muri bajya bavunja amafaranga mva mahanga yitwa Armel Sinarinzi itariki bukaba bwari bwabaye itariki 13 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2023. Aba rero bakaba baranavyemeye ko ari bo babikoze. Mu nyuma ububisha bugira gatanu bakoze hafashwe uwitwa Nzosabimana Vincent batazira Ngeni cyangwa Karemera. Uyu nawe akaba byabonetse ko yari yagiye muri bwa busuma bwabera muri quartier Asiatique twavuze itariki ya 20 Ruhuma uyu mwaka aho bivye witwa Misago Papias za miliyoni 93 n'ibihumbi 100 vy'amarundi. Uyu rero twamaze kumugaruka ko ari wa wundi yari yarafunzwe mu ibohero rya Bubanza hanyuma agatoroka ari yafunzwe yishe umuntu w'umudandaza yitwa Misago. Ububisha bugira gatandatu bavugwamwo nubwabaye igenekerezo rya 14 mu Nyonyo mwaka wa 2023 muri quartier Asiatique nyene ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho bivye naho nyene bakoresheje inkoho. Muribuka busuma bwabaye bukozwe n'abari mu modoka Toyota Hilux yera yari ifise ibiyo bitabona ikaba yari ifise n'imparati D 3759A aho bamenye ikiyo c'imodoka Probox I 9364A y'uwitwa Sinarinzi Armel baca mutwara agafuko kari muri iyo modoka baca bafata inzirigana hariya mu Kinindo. Ako gafuko kakaba karimwo amafaranga ashika ku miliyoni 47 y'amarundi. Ubwa nyuma ubisha bwa nyuma bugira indwi bavugwamwo n'ububisha bwakozwe muri quartier ya Jabe ya gatatu aho ku itariki ya 6 Gitugutu umwaka wa 2023 izi nkozi z'ikibi biyambitse umwambaro wishira hamwe Regidezo baca bagenda mu rugo rw'umuntu bavuga ko ari abakozi ba Regidezo hanyuma bahiba imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Murumva rero yuko inyuma y'amatohoza kuri ubwo bubisha indwi aba bantu baciye baza barafatwa umwe. Ico twabamenyesha nuko aba bantu ntibagize umugwi umwe ukora ubwo bubisha ariko barazinanye hagati yabo. Kandi abana benshi bagiye barasigara ku yindi migwi yagira irasamburwa burya abagenzi baba benshi basanzwe bari mu mabohero atandukanye mu mpimba. Twavuze kandi ko ububisha bagirizwa ubundwi nubwo bakoze ngaha mu gisagara ca Bujumbura ariko kuva mwaka wa 2022 bariko barakora ububisha nk'ubu
bwinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura ariko no mu ntara za ruguru. Aha twovuga nk'uyu Hitimana Lauren muri bwa busuma bwigera kuba muri Kopeke y'Igitega ngira murabwibuka yarimwo uwitwa biza bishaka baranaba muri bwa busuma bwigera kuba muri banki Banko Buyingozi bakoresheje bombone yo kugurura kumena aha yarimwo uwitwa Ndayikengurukiye Tarasisi batazira watara mu busuma bwigeze kubera Muyinga bakoresheje inkoho ntoya yitwa pistole yarimwo aba ni muri ya migwi yagenda gukora ububisha yava ngahi Bujumbura mugabe kaja no mu zindi ntara nka Zangozi n'ahandi nukuvuga murazi ko bagiye barafatwa iya migwi yagira samburwa mugabo hari abacika abajejwe umutekano nibo baba rero ahanini mugabo ikindi twogarukako nuko bose nkuko twabibabwiye murabona n'abantu bari barafashwe bararungika ubutungane hanyuma ubutungane buraza hanyuma bararekurwa barekuwe murabona ko bagarutse gukora vya bindi bagirizwa rero ivyo vyaha bitatu tuvuze kwiba ubusuma bukabije gutunga ibigwanisho utabifitiye uruhusha no kubikoresha muri ubwo bubisha hamwe rero no kwisubiriza gukora ivyo vyaha. Ubu rero dosiye yabo kirungikirwa ubutungane kugira ngo bubacire urubakwiye. Twagira rero tumenyesha bene gihugu yuko ubukozi bw'ikibi bwose buba baba biba abantu bakoresha ibigwanisho canke batabikoresheje bibakuruye canke batibakuruye n'ubundi bubisha bwose twagira tumenyesha bene gihugu yuko inzego zijejwe kubakingira inzego zijejwe gukora amatohoza ziri ku kivi murabona yuko n'abacika baruhira gufatwa tubashimira rero kandi abagi baratanga amakuru bose kugira ngo izi nkozi z'ikibi zishobore gufatwa zibuzwe kubandanya zihungabanya amahoro n'umutekano w'abene gihugu zibuzwe kubandanya zihungabanya abantu n'ivyabo bivye urumva mu bikorwa vy'amatohoza no kurondera ibiba vyibwe biba birimwo hari aho bayagaruza mbere akiri yose iyo bafashwe n'ingoga canke bagafatwa yonona bataratangura kuyakoresha ko akensha amahera yibwe nk'uku ntibayamaza kabiri baca batangura kuyarya nabi bonona kuko urumva ntaba yabagoye iyo rero amatohoza nyarutse amakuru abonetse hakiri kare hari igihe bayagaruza yose atani faranga riravamo hari n'igihe bagaruza igice kininiya cyangwa gitoya hari n'igihe batayagaruza bivanye n'iyo aba amaze gushika ico gituma duhora dusaba bene gihugu yuko boba bambere mu gutanga amakuru ningoga kugira ngo amatohoza anyaruke ko twarabivuze yuko umusogonda wose uhera habaye icaha ari ukuri gutera kwigira ari ukuri uko haca umusogonde ni kukuri gutera kugorana gutora nico gituma haruhande y'ibi vyaha bibiri vyo kwiba ubusuma bukabije no kwiba no gutunga ibigwanisho no kubikoresha abatohoza baciye bashira ko ikindi cahagira kabiri co kwisubiriza mu gukora ubisha nk'ubwo gisanzwe gitegekanijwe kandi kigahanwa n'ingingo y'amajana 5 y'igitabo mpana vyaha c'u Burundi. Les services en charge de la sécurité viennent de mettre hors d'état de nuire une bande armée qui commet plusieurs forfaits. En réalité, ce n'est pas une bande de membres qui opèrent en commun, mais ce sont des membres de plusieurs groupes, de plusieurs bandes qui commettent pratiquement les mêmes infractions. Les vols qualifiés, la détention des armes et maintenant la récidive, parce que la plupart sont des récidivistes. Il s'agit donc de 8 individus qui sont Ndihokubwayo Benoît, Nzosabimana Vincent alias Karemera Ungeni, Ndayisenga Silver, Hitimana Laurent, Bizabishaka Barnabé, Ndayikengurukiye Tarsis alias Ouattara, Bigirimana Omer et Niragira Barnabé alias Muchaina.
il s'agit de voleurs qualifiés, détenteurs d'armes, qui commettent des vols à main armée et qui ont été appréhendés ici à mairie de Bujumbura, mais qui appartiennent en réalité à d'autres bandes criminelles dont la plupart des membres avaient été appréhendés et maintenant transférés à la justice et qui sont maintenant en prison. Chaque fois qu'on avait communiqué sur ces bandes démantelées, vous avez dit qu'il y avait d'autres qui étaient en train d'être recherchés, qui avaient échappé, qui étaient passés à travers les mailles de la police. Et voilà maintenant qu'ils sont appréhendés. Ceux-ci sont alors des récidivistes, à l'exception d'un seul, nommé Ndachayisenga Silver. Tous les autres sont des récidivistes. Ils ont été appréhendés et traduits à la justice pour les mêmes crimes de vol qualifié, de vol à main armée, mais ils ont été relaxés après. Et après relaxation, ils ont repris les mêmes crimes. Et tous les autres, sauf Ndachayisenga Silver, qui n'est pas récidiviste, et Nzosabimana Vincent, alias Karemera Ungeni, qui lui aussi est récidiviste, mais pas seulement récidiviste, parce qu'il s'est évadé de la prison de Bubanza en 2023, où il avait été mis depuis 2013, après avoir assassiné un commerçant qui voulait voler du nom d'Ochishahayo. Et bien lui aussi, après évasion, il a repris les mêmes crimes et c'est pourquoi il a été appréhendé avec les autres. Et ceux-ci ont été appréhendés après enquête sur 7 cas de crimes, essentiellement de vol à main armée, qu'ils ont commis à mairie de Bujumbura. Et je vais repasser en résumé les 7 cas pour lesquels ils ont été appréhendés. Mais je voudrais vous rappeler qu'ils ne commettaient pas les crimes seulement ici à mairie de Bujumbura. Ils commettaient aussi les crimes à l'intérieur du pays, dans les provinces d'Ongozi, Muyinga, Gitega. L'exemple, c'est M. Hitimana Laurent, qui avait été impliqué dans le vol au niveau de la COPEC de Gitega. C'est Bizabi Chaka Barnabé qui avait été impliqué dans les vols au niveau de la banque Bankobu d'Ongozi, par usage des bonbonnes. L'autre exemple, c'est Ndaïkenguruki Tarsis, alias Ouattara, qui avait été impliqué dans les vols avec armes armées de pistolets dans la province de Muyinga. Donc, comme je vous l'avais dit, il s'agit des membres de bandes criminelles déjà démantelées. Et je vais donc passer en bref les 7 cas criminels pour lesquels ils ont été appréhendés. Le premier, vous vous rappelez, je commence par le plus récent. Vous vous rappelez du vol qui a été commis le 20 février 2024 au quartier asiatique, là où une personne qui s'appelle Misago Papias a été victime d'un vol de 93 100 000 francs burundais. Alors après les faits, les investigations ont commencé et ont abouti à l'arrestation de la première personne, qui est Hitimana Laurent, et membre d'une autre bande qui est déjà démantelée et dont le dossier avait été transmis au parquet de Mukaza. Donc, pour le vol à main armée qui avait été commis à Djabé le 30 mars 2024 et qui fait le deuxième cas que je vous présente. Le troisième cas, c'est l'arrestation d'un certain Ndaïkenguruki Tarsis, alias Ouattara, appréhendé pour le cas de vol à main armée dans le quartier Ngagara, dans une maison de change. Le quatrième cas, c'est l'arrestation de Bizabi Chaka Barnabé et Ndeko Kubrayo Benoît, qui ont participé au cas de vol
perpétré sur un changeur nommé Armel Sinalinzi en date du 13 novembre 2023. Le cinquième cas, c'est le cas de Nzosabimana Vincent, alias Ngeni Ukaremera, dont je vous ai déjà parlé, et qui a aussi été appréhendé pour le vol du 20 février au quartier asiatique de 93 100 000 francs burundais. Et le sixième cas, c'est le cas qui a été commis en date du 14 novembre 2023 vers 16h45 en vol à main armée perpétré au quartier asiatique avec un fusil AK-47 à bord d'un véhicule Hilux Toyota de marque Subaru, plaque D3759A, et il y a eu vol de 47 millions. Et le dernier cas, c'est le cas qui a été constaté au quartier de Djabé 3, en date du 6 octobre 2023, où les criminels se sont fait les employés de la régie des eaux. Ils ont porté l'uniforme de la régie des eaux et se sont introduits dans un ménage où ils ont volé une somme de 3 millions. Voilà, après l'enquête sur ces 7 cas, les enquêtes sur ces 7 cas ont abouti à l'arrestation de ces 8 personnes qu'on vient de vous montrer, qui sont aussi impliquées dans plusieurs autres forfaits, essentiellement des vols à main armée, la détention illégale d'armes à feu, et aussi la récidive, et des cas qui ont été commis non seulement ici à Mairie de Bujumbura, mais aussi dans certaines provinces de Bujumbura, de l'intérieur du pays. Je vous rappelle aussi que la plupart des autres membres de ces bandes ont été déjà appréhendés et se trouvent maintenant dans les différentes prisons du Burundi. Nous voudrions donc, par cette communication, montrer encore une fois à la population que les services en charge de l'enquête, les services qui sont chargés de la sécurité de la population sont vraiment à l'œuvre pour appréhender tout criminel, même s'il n'est pas appréhendé aujourd'hui, eh bien, demain il l'est, et c'est le cas qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Nous remercions aussi la population qui a vaillamment collaboré dans ces enquêtes, notamment en fournissant les informations pertinentes et nécessaires pour bien mener les enquêtes, pour le bon aboutissement de ces enquêtes. Nous n'avons cessé de vous dire que en matière d'enquête criminelle, chaque seconde qui passe, eh bien, c'est la vérité qui part. Donc si l'enquête se déroule très rapidement, si les informations pertinentes nécessaires à cette enquête sont données immédiatement ou dans un temps relativement très court, eh bien, il y a 1000 chances que les sommes qui sont volées soient récupérées. Et c'est souvent le cas. Eh bien, parfois, plusieurs situations, on retrouve les sommes en entièreté. Parfois, on les retrouve déjà utilisées parce que vous savez, de telles grosses sommes qui sont obtenues aussi facilement sont aussi dilapidées aussi très facilement. Donc, si on n'a pas les informations nécessaires très rapidement, le risque est qu'on ne retrouve pas ces sommes ayant déjà été dilapidées très souvent par les auteurs présumés de ces crimes. Il y a des cas où on ne les retrouve pas parce que déjà dilapidés par ces criminels. Les enquêtes ont effectivement tenu compte de cet état de récidive, et c'est pourquoi, à côté de ces infractions de vol qualifié, de vol à main armée, de détention illégale d'armes à feu, les enquêteurs ont ajouté aussi la récidive, qui est un crime qui est prévu et puni par le Code pénal burundais au niveau de son article 500.